ya boss Diwan umeze neza neza cyane abakunzi bakoresha umwanya baragukunda cyane barifuza ko Diwan yo baramutsa anabereke neza yuko nawe nabakunda abakunzi bakoresha umwanya je nani nkoresha umwanya bujya mu kazi ntabwo nteba mu kazi ego rero ndabamuje cyane gose ndabakunda cyane gose akobwa nyene gusa ko gusanga bafite bashire turabyifuza cyane ariko Diwan ndibazo urukurikiranira hagufi social media biba ariko biripasa ku mbuga hirya nino nike kintu we kikubabaza ku bakunzi munsi ku Burundi Diwan kintu kimbabaza babaza n'umuntu bakunze umuziki w'u Burundi apana abantu apana organiza acanke apana ngo abantu babakorera imiziki abakunzi b'umuziki w'u Burundi bantu bimwita abafana nike kikubabaza kuri bo je nta kosa ndabona ko kuko babo bakunda ikintu bakundishijwe abafana b'umuziki bakundishije ikintu bagikunda kandi ngo bakunda ibintu byo hanze nivyo babakundishijwe nta kosa rero bafise ku bwanje ndana bakunda cyane gose uburyo bafana neza kuko icyo nshima hatangiye kuva ibintu by'imigi byo gufana umugwi buke bizotera buveho gufana umuririmbyi runaka kuba umugwi w'umuririmbyi runaka ugasanga ufise team y'abafana ibyo nyene biko birafana umuntu wese yakoze neza kuko ngeje nkundi nabonye Lenugera ko indirimbo nziza abafana bose ababi wanje abasatbiya abande bose bavuze ati indirimbo ni nziza nicyo kintu dukene mu Burundi rero cyo kwanje abafana nta kosa bafise ntarije baragwamwo ahubwo abarundi abajeje gukundisha inuze impano z'igihugu ndetse ibikorwa by'igihugu cyacu bijanye n'ibikorwa vabwenge canke ibikorwa bya entertainment bagire foro babakundisha ibikorwa fuza kugera ko n'umuntu bacyahura navyo ariko ibyo twese nawe navyo singa bakunda byibuka cyane kuri yuko nagaco nabiha ahubwo navuga ati biye biteza kunkomeza byampinga uvuze gukora cyane gose je bato nuva ko byagiye birashikira ni kutitabwaho n'abajournalist batenyitaho this one ni kubwa kutaronka opportunities bivanye ngo aho uva ukureha ukungana byose gasaba ari guhora mugo Diwan ariyemera neza yuko afise fan base kandi arazi neza yuko atagitera mu cy'umuntu yotegura ngo amuhe ikiraka ngo amaramare ngo amutera hasi bivanye n'ukungene Diwan yamaze kwinjira mu mutima y'abantu hari ikintu renshaka ko cembarizaho nyene Diwan ni Diwan imbuga ziwe novuga neza yuko ari imbuga zisanzwe atari imbuga novuga ko ari za grave cyane Diwan yizera iki muri marketing muri promotion y'ibikorwa yidira abayahawe boy ntabwo disangwe cyane imbuga zanje bivaye naho ngeze naho dukorera playground yacu ntabwo ari ato cyane ko Facebook sinto yafise na Instagram nako ari nto cyane biraza yuko babafana banje bafana bashika 75 sinibaza ko boza ngaha bose ngo baherere ngaha rero bikunze bakaza urumva yuko no bankazi rero naza yuko promotion byo kumekanisha bino bikorwa mbega abajournalist mwaje nanjye ndahari kugira ngo nze poste ku social media yanje byaze ko atakibazo gihari tuzokora neza bigenda neza ya showbiz oya je ndakunda Diwan ngo yagize ibi kandi bituma umuririmbya kumavuga kuzokogwa je gusa banza gukora akazi ushira akazi imbere ariko uremera ko showbiz iravana ni yariyo irashaka kwikuraka kwicira akazina nako ari office kivana ni yariyo cumvise neza bivanye n'ukungene amajwi atarameze neza Diwan ntukunze kuririmba live music eske nga hateguye kuzoririmba live canke uzorimba na playback je live ndayiririmba man ariko nkunze kuyibona cyane nubwo atari cyane ariko ndayikora kuko je nsanga ndi mu muziki yavuza gitari nkiririmbira yikonza ni live ndashaka kuvuza piano nkiririmbira nubwo atari byatari ariko urumva ko iyo nawe nimwe mu live music kayanza iwacu nakoze live music ahandi nikakuzikora kora yuko nibinyorera bivaye n'uburyo amashi simba nayaroza ariko ndose amarishe meza amushua yuko no bikora nkuko abantu bobyifuza kabisa nuko kumwigeme wakunze cyane sana uramwibukaho uramwibukaho uramwibuka waiza uramwibukaho ndamwibuka cyane gose kandi bibaho cyane uracamukunda cyane nyene je nibanga ryanje gusa ndamwubaha ibintu biri big kuri jewe cyane gose nizando tunagira kera zimwe nziza ariko umva kubona ndahantu hasa neza guca haya kubw'akazi ndiko ndakora ndiyaza kuri ibintu byose ndabona ko Imana izobihezagira cyane uvuze ati za ndoto nziza she nibuka no mu ndirimbo yawe wavuze indoto nziza ku mukobwa ariko no musi ziriko ziza mu kazi indoto nziza ko navuze indoto z'umukobwa gusa za ndoto zanje nziza nzozishikako God bless my way hezagira abafana banje kabisa hezagira nabafasha bacika intege God bless my way
hezagira natuse wanje uhezagira tegura ibindi nk'ibi nyene pe. Asante sana. Ubu nawe ngiye kuronka amadora nzogurira mama wanje kakamatera none irakunze no musi irakunze gocha akamatera kagira kaduge mu Kayanza kazoboneka bisa D1 abarundi n'abanyamahanga basanzwe bakunda umuziki w'u Burundi barakwishimira cyane barakwishimira cyane bivanye n'impano yawe n'uburyo ukoramo akazi kawe. Hari ikintu kimwe nshaka kumenya je nkakoresha umwanya ni D1 yabonye yuko yokoresha ihe strategy kugira abantu bamutahure neza bamenye neza wari we kuko D1 amatwa dusumira ngo yakoze umuziki ngo haraci igihe kitari gitoyi haro n'ibikorwa yakoze bitagiye haga bo ntabwo ari igihe kirekire ariko je cyo nkora ndiyumvira ikintu gikenewe abantu ndakunda kuvuga ubuzima bw'abantu kwanza cyane ndakunda ndirimba indirimbo wowe uze kuyisangamwo uriya yisangemwo basisange hari abantu ndiko ndavugira rero ni kuvuga je keshi na keshi nibyo ndakunda babyo nkorera ko nkore gukira abantu bashobora kwiyumvamo bose yego nawe bigoye urakunda ukore kuri abantu bari bo bose ni nayo mpamvu ufite indirimbo zitwa za zero indirimbo za waiting wefimo baro umuntu yanswe babo amarira ku muntu ari mu marira ndabisize ku enjoyinga panda kwenye gari panda twende kucheza muziki panda kwenye gari panda twende kucheza muziki sasa ni muziki gusa abantu anybody go fight anybody sasa ni muziki umva usanga umuntu uri usanga yisanzemwo ugasanga yisanze muri iyi kabisa bakunzi bakoresha umwanya media mumeze fresh mureze bon ni Mr Tugesho n'umunyaruswa kuni suto cawa ni Mr Vuguta vyumwe ndi kumwe n'umwana wo mu Kayanza ndi kumwe na D1 umwanditsi w'indirimbo nyinshi ubwoba body wewe usize muri zero n'izindi nyinshi cyane ma waiting muramuzi muramenye aha rero turi ni muri Gera Plaza aho duhejeje kumva vyinshi bizoba itariki ni zine ego tariki zine zukwa indwi zukwa kane ego aho baheje kutuyagira vyinshi aho ari kibanza gishasha ndetse kinatesa kinaryoshe cyane rero navuze ati reka D1 kuko mwari munamukumbuye mwaramuntumye atreka tuyage gatoyi aducishirize ku mayange ku masonga D1 igiteramo ukungene ariko aracitegurira n'ukungene yiyumva kubona azije mu Kamenge ku ncuro yiwe ya mbere D1 turakora mu kice cyane amahoro inge mfate ku mazi ya boss amazi ya boss D1 umeze neza cyane abakunzi bakoresha umwanya baragukunda cyane barifuza ko D1 yo baramutsa anabereke neza yuko nawe nabakunda abakunzi bakoresha umwanya je nani nkoresha umwanya bujya mu kazi ntabwo nteba mu kazi rero ndabamuje cyane gose ndabakunda cyane gose akobwa nyene gusa ko usanga bafite abashiri babo gusa batafise bizu ko bafise nabo nta kundi ndihanganye cinja mu marira hanyuma abasore nabo peace sana mubaye gucaka kabisa D1 wiyumva gute kwanza kuntu no munsi uri muri commune ya Kamenge ibintu biri big kuri jewe cyane gose nizando tunagira kera zime nziza ariko umva kubona ndahantu hasa neza gucaya kubw'akazi ndiko ndakora ndiyaza kuri ibintu byose ndabona ko Imana izobihezagira cyane uvuze ati za ndoto nziza ce nibuka no mu ndirimbo yawe wavuze indoto nziza ku mukobwa ariko no munsi ziriko ziza mu kazi indoto nziza ko navuze indoto z'umukobwa gusa za ndoto zanje nziza nzozishikako God bless my way hezagira abafana banje kabisa hezagira nabafasha bacika intege God bless my way hezagira natuse wanje uhezagira tegura ibindi nk'ibi nyene pe. Asante sana. Ubu nawe ngiye kuronka amadora nzogurira mama wanje kakamatera none irakunze no musi irakunze gocha akamatera kagira kaduge mu Kayanza kazoboneka kabisa D1 abarundi n'abanyamahanga basanzwe bakunda umuziki w'u Burundi barakwishimira cyane
barakwishimira cyane bivanye n'impano yawe n'uburyo ukoramo akazi kawe. Hari ikintu kimwe nshaka kumenya je nkakoresha umwanya, ni D1 yabonye yuko yokoresha ihe strategy kugira abantu bamutahure neza bamenye neza wari we, kuko D1 amatwa dusumira ngo yakoze umuziki ngo haraciye kitari gitoyi, haro nibikorwa yakoze bitagiye hagati. Bo ntabwo ari igihe kirekire, ariko je cyo nkora ndiyumvira ikintu gikenewe. Abantu ndakunda kuvuga ubuzima bw'abantu kwanza cyane, ndakunda ndirimba indirimbo wewe uza kuyisangamwo, uriya yisangemwo basi sange hari abantu ndiko ndavugira. Rero ni kuvuga je keshi na keshi nibyo ndakunda babyo nkorera ko nkore ukintu abantu bashobora kwiyumvamo bose. Nawe bigoye mugabo urakunda ukore kuri bantu bari bo bose. Ni nayo mpamvu ufite indirimbo zitwa za zero, indirimbo za waiting with mobaro, umuntu yanswe babo amarira ku muntu ari mu marira. Ndabisiza ku enjoying panda kwenye gari, panda twende kucheza muziki, panda kwenye gari, panda twende kucheza muziki. Sasa ni muziki gusa abantu, anybody go fight, anybody. Sasa ni muziki umva usanga umuntu uri usanga yisanzemwo, ugasanga yisanze muri kabisa. D1 nike kibazo D1 cyamushikiye ava yuko afatisha avuga ati aha vraiment Imana irikira bikora. Bo ibibazo ni byinshi umuntu agenda ahura navyo imbere yuko ashikana yifuza kugera ko n'umuntu acyahura navyo. Ariko ibyo twese nawe navyo singa ko ndavyibuka cyane kuri yuko nagaco nabiha. Ahubwo navuga ati biye bitegeza kunkomeza byaminga upfuze gukora cyane gose. Je bato numva ko byagiye birashikira ni kutitabwaho n'abajournalist batenyitaho. This one ni kuvuga kutaronka opportunities bivanye ngo aho uva ukureha ukungana cyose gasaba guhora mugabo byagiye binyongera ivuze gukora cyane gose ngo kugira ngo kabisa nje kina nari nzi ko noshitse today ndinga haya ndishenga mkoza shiza iyo nza gufatira ngaho avuga ati ibintu kwe ko arambwira guca umuziki ndawuhebe canke mu cyose kakasha intege ikambyihorera simba ndi ngaha. Rero byagiye binkomeza paka gushika no munsi ndahari kubera ko nakomeye. Cyane imyidogo ya D1 mu biteramo isa ni ikirarangira bukebuke. D1 ashimira iki kwanza? Iyi ni 2023 Imana imbere ibikorwa imbere ya Imana hezagire. Imana yahezagire ndaje kwizogera neza cyane gose. Je ikintu nshima muno mwaka ndashimira cyane tuse kuba abaye mu bantu bambere muno mwaka banyumviriye ko bakavuga ati let me give you an opportunity. Ndagwe mu kibanza cyiza hakorere nawe uje ku mafaranga nta mpamvu yuko abantu bo hanze zo barayajya. Ndamushimye cyane gose, habisukira ko nabandi bazoza nandi myiteguro ni myinshi kugira ngo nabandi batanyizeye baturanyize bazobanyizere kuva kuri opportunity ndosenga haye. D1 ariyemera neza yuko afise fan base kandi arazi neza yuko atagiteramo cyo umuntu yotegura ngo amuhe ikiraka ngo amaramare ngo bamute hasi bivanye n'ukungene D1 yamaze kwinjira mu mutima y'abantu. Hari ikintu renshaka ko cembarizaho nyene D1 ni D1 imbuga ziwe novuga neza yuko ari imbuga zisanzwe atari imbuga novuga ko ari za grave cyane. D1 yizere ki muri marketing muri promotion y'ibikorwa yidira abayahawe. Boy ntabwo disangwe cyane imbuga zanje bivaye naho ngeze naho dukorera playground yacu. Ntabwo ari ato cyane ko Facebook sinto yafise na Instagram nako ari nto cyane. Ndaza yuko babafana banje bafana bashika 75 sinibaza ko boza ngaha bose ngo baherere ngaha. Rero bikunze bakaza urumva yuko no nkazi. Rero naza yuko promotion byo kumekanisha bino bikorwa mbega abajournalist mwaje nanjye ndahari kugira ngo nze poste ku social media yanje. Ndaza yuko takibazo gihari tuzokora neza bigenda neza. Ati social media zirahari kandi meze neza ndetse ni radio Iteka FM irahari ndetse n'andi radio arahari kugira ngo bafashe abantu bose bakora fasha impano z'igihugu kubera yuko cyane si byiza ko twamaze supporting only abantu baje gukora amashonga mu Burundi bavuye hanze nakuba babivuga ko sabivuze cyane ariko nabyiza yuko it's our time kugira ngo supporting abantu bakora fasha impano z'igihugu ko twebwe nyene Burundi bwejo. D1 tugaruke rega tu mu giteramo muri iki giteramo kizobera ahanyene muri Gera Plaza. D1 hari kibazo bakubajije ntitwacumvise neza bivanye n'ukungene amajwi atarameze neza. D1 ntukunze kuririmba live music. Eske nga hategwe kuzoririmba live canke uzorimba na playback? Je live ndayiririmba man. Ariko nkunze kuyibona cyane. Nubwo atari cyane ariko ndayikora kuko censa ngo ndi mu muziki yavuza gitari nkiririmbira. Yukonza ni live ndashaka kuvuza piano nkiririmbira. Nubwo atari byatari ariko urumva ko yena ni mu live music. Kayanza iwacu nakoze live music. Ahandi nikakuzikora kura yuko nibinyorera bivaye n'uburyo amashisimba nayarosa ariko ndose amarishe meza amushua yuko no bikora nkuko
abantu bobyifuza kabisa nuko bigera biragorana gato gato usanga umenye ibintu bigenda neza cyane mugabo ndizeye yuko ngendo nka opportunity zima gukora umuziki wa live tugenda neza ko ndavyifuza cyane kabisa Diwan uri n'umuririmbyi mwiza mu gihe abaririmbyi beza musangiye no mwuga bariko baragira ikibazo cyo kuronka amavisa yo kuja hanze ubu Diwan ko ari ku mwanya ko Diwan ari karakora neza kandi ashimwa na benshi Diwan yoronka ikiraka cyo gukorera hanze nikiye kintu kwanza yomanza gukemura ava yuko apostinga cover yidiri yoba yaronse hanze bo naza yuko je vraiment no kuri nico kintu cyifuza cyane gose kwiza opportunity no zironka nkunda amafaranga nyene ndi ni kwiruka cyane n'ibintu byo tuma nemerwa kuja hanze ibintu byose twanemerwa nkunda opportunity kuja hanze koresho izo mpapuro z'inzira ibiki byose ndikora vyirukamo kugira ngo nindo nka opportunity nze ngire gute ndanasaba na leta yuko bikunze nyakwa mukuru w'igihugu cyacu byose yashimiye bikunda cyane bidufasha aba artist twege cisho ry'igihugu tumekanisha igihugu hanze bakavuga ati urundi ari igihugu ndetse ko bikunze bizadufasha tukaza turonka muri izo mpapuro mu buryo bworoheje kuko ari umuntu aronka mu buryo buri unexpected ugasanga umuntu wese opportunity y'igitera mu hanze agiye guhiga visa arayibuze bice bigorana ariko byose naza kubizokemuka byose mukebuke imana imbere tu cyane Diwan ati turavyifuza cyane ariko Diwan ndibaza uhora ukurikiranira hagufi social media biba ariko biripasa ku mbuga hirya nino nikiye kintu we kikubabaza ku bakunzi muziki Burundi Diwan kintu kimbabaza babaza n'umuntu bakunzi umuziki w'u Burundi apana abantu apana organiza acanke apana ngo abantu babakorera imiziki abakunzi b'umuziki w'u Burundi bantu bimwita abafana nicyo kikubabaza kuri mboje nta kosa ndabona ko kuko bo bakunda ikintu bakundishijwe abafana b'umuziki bakundishije ikintu bagikunda kandi ngo bakunda ibintu byo hanze nivyo babakundishijwe nta kosa rero bafise ku bwanje ndana bakunda cyane gose uburyo bafana neza kuko icyo nshima hatangiye kuva ibintu by'imigi byo gufana umugwi buke bizotera ruveho gufana umuririmbyi runaka kuba umugwi w'umuririmbyi runaka ugasanga ufise team y'abafana ibyo nyene biko birava kwafana umuntu wese yakoze neza kuko ngeje ubundi nabonye Lenogera yakoze indirimbo nziza abafana bose ababi wanje abasatbi abande bose bavuze ati indirimbo ni nziza nicyo kintu dukeneye mu Burundi rero cyo kwanje abafana ntako safise ntarije baragwamwo ahubwo abarundi abajeje gukundisha inuze impano z'igihugu ndetse ibikorwa by'igihugu cyacu bijanye n'ibikorwa vabwenge canke ibikorwa bya entertainment bagire effort babakundisha ibikorwa byacu ndazi bazobikunda nako safise Diwan uri urunganwe ruvuga ko ari rushasha muri no industry yacu uri kurabikora neza ariko Diwan abagukuriye ubona babuze iki kugira bashikana umuziki w'u Burundi kure kuko nubu turacari muri ya kampanye yo gushikana umuziki w'u Burundi kure hashoboka abadukuriye aba legend bacu babuze iki ga Diwan wewe uzokora iki kugira nibaza yuko umuntu wese arafise ahantu ageza mu gukora kandi afise imana imwandikira gushitsa bidasigura yuko atabaye bishatse kugira ahantu kure mugabo imana ifise ahantu igeze umuntu rero kuri side yiwanje ndibaza ko indoto ziwanje ndifuza ko umuziki wanje no muri Amerika bumenye bakamenya ubundi kwera D1 mugaba uko imana zo bishaka bizogenda aho imana izongeza naho nyene je ntabwo ndi umuntu nimenyera ngo naheje gukora ngo nahatwitse ngo nahejeje no ndi umuntu nama buri munsi numva ko ataki ndakora nama mu kazi rero ndifuza ko nabandi barundi bene wacu bokoranye bumva ko ataki barakora ahubwo bakore bavuga ati turafise tema yo kuzoshika hanze y'igihugu kurakora mu Burundi muri iki gihe abarivyi benshi usanga umenga bagwanira kuba bafata kayi Bujumbura gusa niyo mpamvu usanga ari ibintu by'imigwe baririmbyi ugasanga ujya muntu niwe bari kurashira imbere natakinye bashoboye kubera iki umenga bashaka ko ari bamenyekana kayi Bujumbura mu Burundi natumyekana mu hanze y'igihugu za Kenya za Rwanda na hehe umva ni bya bintu nyereka kugira rero bisaba yuko twese dukora dufite tema yo kuvuga ati dutegeza kuva ngaha tuje hanze y'igihugu bavuga ati muri Kenya bavuze ati tubaze barimbye 20 mu Burundi ariko ubundazi nta 10 bazi kabisa Diwan urakunze gushira n'icongereza mu ndirimbo zawe ni target yo kuvuga ati n'abanyamahanga bumve canke nuko uyenspira nyene usanga wabiririmbye kwera ubizi nyene bo biraryoha cyane gose ko ari aba diaspora bari hanze abarundi bacu bari hanze bari kumwe n'abagenzi babo bavuka mu bihugu nyene rero biraryoha cyane iyo umuntu donc umuntu waho hantu yumvise ururimi rwabo
agacamo na cyakindi cyacu wa mundi agacamusigurira yego hama ururimi sigoro tuma nubaza ko kubganje ariko sigoro tuma muziki wa international ngire hanze muziki wa international iva na sound yayo hari imiziki ikunda kuza ngaho tukaririmba tutazi ngisigura iki tutazi ngo bavuga ibi bivana na promotion muziki wa rose power play muziki wa rose n'ibintu umuntu yaririmbye na melody yayihaye ndetse na beat tubaga muri make sound yego diwe ni kubera iki mu giteramo atajana n'abadanseri urukwegane rw'abadanseri ngo batangura performing hamangu na wazi kwereka dakunze gukoresha izo strategy cyane abandi bakoresha gusa byose bivana n'uburyo twahawe muri ntuze muri concert bivana n'uburyo buryo umuntu yahawe amafaranga kwire muri concert ashaka gutegura show neza sikuvanga aba dancers gusa n'abantu n'aba musicians ba band ndashaka kujana biravana byose n'integuro yego ndibaza ko show yo kuri Jade Public Jade Peuple no Public ajya yego nakoreye ntuze ya show neko na dancers ko yagenze neza byo bivana n'uburyo ndibaza ko imiteguro myinshi kwanza ndiko ndibaza ko Prince mbandanya nkora ndazi kwizogana neza cyane gose nakora D1 uri umuririmbyi urakunzwe ndabisubiyemo kandi nta utabizi isagaseseshwa rumuri urakunzwe cyane kandi uvyitwaramo neza urazi kurinda brand yawe ariko D1 abakunze umuziki w'u Burundi ubabwiye umuririmbyi amateka yibuza wumva ngo none ngo afisiki ari kuri hit ari kuri top ari karabikora neza ukazumva ngo none ngo afisiki D1 ni kiye kintu yo kwishura umukunzi umuziki w'u Burundi yobaza ati none afisiki ko ari hit byo bintu ndaza yuko je niho ngitangura umuziki ariko ndipfuza kugira ibirenze byo biyumvira ko umuntu yagakwiye kugira umuziki nindo nk'amafaranga bazobibona nzokora investment mu bindi bintu nzofasha abantu batandukanye ndibaza yuko byose bazima bibona rero muri akanya matacyo kiraboneka afise jewe niko tacho ndaronka ariko nindakironka ndacifuza ari matera ya mama wanje nindakironka bizogana neza bazobibona kabisa ni abironka kuko akuzuye ngo ni kamuri kandi hari amahera nabwo uzebona tuzobanda gusigiye nka senga ni mire ngati bro bakwanje kiganiro umunsi umwe ndiko wategura nuze yego cyane let me just give you something here kabisa neza cyane D1 uranaberewe cyane bro hari wari yakubwiye kuberewe kwiva muhe abwo utabimbwira wewe yako ari bifi komeye Reka ndabikubwira D1 mu gusozera ndibaza twe dufite ne program yo gukorana ariko turaburana umwanya ibikorwa management y'ibintu byinshi ariko umuntu akabitahura kubera turazinanye turazi neza yuko dushobora kuba umwanya ariko D1 akenshi turakunze kubona Starboy agaragara mu bikorwa bya ruguru ma promotion hariho n'ibintu na posting ubwa mbere tutarabibona henshi tukibona kuri wewe tuzatubibona no kuri Starboy naye masezerano mufite na Starboy nta namba niko nyine gusa rero umuntu akunda kuboneka namwe mba nifuza ko ngohaba akora umuntu akunda kwitanga cyane akavuga ati jereka njana mu artiste kandi sije nyajana nabo kabisa handi hose abamo abatari bo Burundi akunda kubakurikirana akagenda akavuga ati kafata image ndayitange before rero namwe mu grefo nta muntu umwe turashaka kujana everywhere niwe raba yabonetse yego D1 reka ducishe gatoyi gato cyo dusozera ku mwigeme wakunze cyane sana uramwibukaho uramwibukaho urunamwibuka waiza uramwibukaho ndamwibuka cyane gose kandi bibaho cyane yego uracamukunda cyane nyene je nibanga ryanje gusa ndamuba D1 ndukunze gucreate ama showbiz oya je ndakunda D1 ngo yagize ibi kandi bituma umuririmbyi agumavuga ko bizokogwa je gusa banza gukora akazi yego ushira akazi imbere ariko uremera ko showbiz ifavana ni yariyo irashaka kwikuraka kwicira akazina nako ari office kivana yariyo yego D1 kuba tamuzi D1 rero ahora n'ibiki je ngwa amazi nkanywe fana ibintu bitaboreza nta bindi yego ubu nk'umuntu yogwamagara ati D1 ngo ndaguhesho dusangire bia amazi muhera nka saa moya gushika mu kesha amazi fana kandi sinkunda kuja mu kabari kubera yuko nyemba ngiye kunywa amazi wanywa mu kabari bo ndashaka kugera nisoje gutera usanga acavuga ati ugasanga uraturitse nini D1 mukayanza we wakora ibikire apare yo kwiga ibintu wakunda iyo story maze kuganira ko kwayo ko ni nini cyane yego nini cyane ako kanya nzogahabwa numviriza ayo mateka yo mukaya yego tuzoguha kabisa reka nenda basige muri kabaza bakunzi bakoresha umwanya D1 aratwemereye neza yuko azotucira ku mwanya kuko nka jewe nakuze niba amahembe amapera mpiga inyoni ibintu byinshi na D1 mukene kumenya ibintu yahoze akora mu Kayanza reka ndabashimire cyane D1 ariko bahonje bakoze cyane man basozire na kapera gatoyi muhungu kuko gatoyi ariko se don't stop namaze kwibagira n'inzira injana muhira bikore right now shaka kumva ibintu biduga ndetse bikamanuka ma stress killer bad get killer
uri tekila asante sana D1 asante sana bakunzi bakoresha mu media twari turi kumwe na D1 umwanditsi w'indirimbo nyinshi reka ndabashimire cyane iki ni cya kibanza cyiza Gera Plaza yacu yo mu Kamenge ndabakunda cyane behind camera ni Pax Alaba bye bye